amakuru ava mu makambi ya Nduta na Nyarugusa bivuga kuri uyu wa gatanu, eka n'amasanamu ava muri ayo makambi vyemeza ko impunzi 1330 arizo zatahukanywe kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya 9/0/2026. Ayo masanamu yerekana impunzi ziri mu modoka zinini z'ishirahamwe HCR zerekeza mu Burundi. Ayo makuru avuga ko impunzi 1120 zavuye mu ikambi ya Nyarugusu, abagera ku 210 nabo bakaba bavuye mu ikambi ya Nduta. Amasanamu yerekana kandi impunzi ziri mu modoka zikiriza amaboko mu gusezera abo bahasize. Inyuma naho hari imodoka zisanzwe z'ishirahamwe HCR ziherekeje izo mpunzi. Ariko rero amakuru ava muri ayo makambi yerekana ko uko gutahukana impunzi biriko birakogwa hakoreshejwe inguvu kandi impunzi zitagishijwe inama. Hano ayo makuru yibutsa ko imbere yuko izo mpunzi zitahukanwa hari hamaze imisi isekeza yo gusambura amazu izo mpunzi zabamwo muri ayo makambi. Mu ikambi ya Nduta amazone ya 17 na 18 nka yose yarasambuwe burundu, hakiyongera ko ayandi mazu yarafitiye akamaro izo mpunzi ni nk'amashure n'amavuriro. Inyarugusu naho amazu arenga 3000 yarasambuwe mu mazone ya 12 na 13. Ico gikorwa catumye impunzi ziharugwa mu majana zitakaza uburaro bwo mu buhungiro, bigatuma ziba mu buzima bugoye cane. Ugutakaza uburaro nico nyamukuru cagondoje izo mpunzi kwemera gutaha, ari naco Tanzania ifatirako mu kwemeza ko izo mpunzi zitashe kubera zibishatse. Ariko mu vy'ukuri batashe ku kubura uko bagira mu gihugu cari carabakiriye nk'impunzi, batakigira aho baba ngo baroswe n'ikibatunga mu gihugu c'ubuhungiro. Benshi mu mpunzi bafashe ingingo batari bazi ko bofata, basigarana guhitamwo kuba mu ikambi bifumbereje canke gutaha mu Burundi. Ayandi makuru kandi aremeza ko babaye mu bwoba bwinshi, cane cane ku gutinya ko benshi mu bakiri bato bagerageje kwanka gusamburirwa amazu bahagarikwa bakagirirwa nabi. Ivyo bikabonekera no kuri bamwe mu bagiriwe nabi, bikabagirako ingaruka ku mubiri no mu mutwe, aho bamwe batwawe kwa muganga mu bitaro vy'Induta vyegukira ishirahamwe MSF. Muri ico gihe naho abategetsi bo bemeza ko ugutahuka vyabaye ku gushaka, biriyamirizwa n'impunzi ubwazo, zikiyamiriza uguturubikwa n'inzego za leta harimwo n'iz'umutekano. Ibihe nk'ivyo arivyo bitumye impunzi zitaha kubera batakigira aho baba, bategwa ubwoba n'abajejwe umutekano wabo. Abaharanira agateka kazina muntu bemeza ko ataho bisa bisana no gutahuka kuko babishatse. Izo mpunzi rero ziriko zitaha kubera atakundi ziri bugire, batashe kubera bazi neza ko bagiye mu gihugu c'amavukiro, ariko kandi bazi neza ko ubuzima butagiye koroha.